igishinwa kiraho hoje piao tawema ya taon hoje ni yobeya metre umva ukuntu tugiye gukina kano gakino tugiye gukorera ku bintu bikomeye hoje siona taon musaza wivuga ikintu kirekire kuri ibyo iriya boro kuyizana si byoroshye hoje metre yo taichi byose bisaba ko twiga taichi sibwo rero bigiye gukomera hoje ma hoje na sana hoje taichi hoje takono sokuto byose na za sokuto turabishiramo ariko tubanza twiga control sibwo bagatanguye yewe araka yewe umusaza aripanga kuri kime posteri niyo ngiyo yewe aha ye arangu metere geza ho ngaho nawe oya mugabe kini nibagiye yo muhu we wari kuranyibagiza abakantu waka jenda babwire meshe izami gusana nk'uko bankubita kaci shaka amafaranga yo gusororera abantu bafashije sororera abantu twakinanye sivyo sororere abantu bashize kamajembe iyi kintu urabona harimo ikiyo kimeze neza je nubwo rero bampaye ikiyo ndafise ikiyo nirabamwe muhira oya si ikigusi yimiri wari wapi rero nawe iki cyose gikikujwe na arija kandi arija ngo ibura yirazimvye nibarabi California umuntu yegereye California agire umukomisiyoneri akantwarire bakangurire hanyuma ndungikira amahera duserebure none kinda kigumiza mu iraho bigende gute aranyishe basharanyishe hewe kivagondo kira nyaguhura n'imisi aramenye umusaya hewe mukamanya n'ikigongwe bagagenda je kugoregwa muri rugo jenda no kwasagura ubunyere nkakwereka urakasagurwa n'imisi urabona iryo feke uri kuranyatatagura amakofe wanzanye kugira ngo nkubite wakivagundu burya rero ndakubwire basha ibijanye na responsibility ikintu kitoroshe cyane ndakubwiye neza cyane yuko buri kintu kimwe cyose umukuru w'igihugu niwe akibazwa wamuvuga ngo umukuru w'igihugu none ivyinjira nibisohoka nije ndabibazwa imiti yinjiye ntasinye niyinjira kandi ikintu cyaje cyose kigenze nabi kibazwa jewe wanashaka ndakubwire nimbwa ziri mu gihugu nigenda zibazwa kuko mba niyo ico gihugu iyo mbwa bitembera mu gihugu nyene n'abantu rero nabo nyene nije ndababazwa gusubiramwo bano bantu ntibishobora kungirira nabi ugasanga mvuze ibyo badashima ugasanga banyitware mu butungane cyangwa naho amategeko afashe kundi kuko abari abantu babubahwa mbega Ildephonse ageze ku gusubiramwo bino bintu niki afatira kugira ngo ntasitaza ububahwa mu gihe tuzi ko umuntu ariko aratwenza abantu abariko bongera imisi yo sino gusubiramwo gusa kubibutsa nuko ubu bamaze kwibona kenshi imanza za mariage vraiment ntiwidoga izi comedy zose rero za stand up narahinduye mu Kenyuro ubu ndazikora mu manza za mariage unumiye mu rubanza rwa mariage nta nima nkabo muye musu mu moderateur basi asha mutaha muryohewe emwe ngira ngo abamaze kuyibona nibo baza kubabwira muri commentaire abamaze kuduhurira si izo manza gusa mu ma evenement atandukanye nza nateguye nditete kuko ibintu by'iwanje simfa gupromoka ndazana ibintu biteguye. Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kundi handi nakubira ko ari juste galek a dreamer from Orasa a black man ijisho ni black kwa kundi handi twavuye muri studio gira tubazanira bishasha twaje kugira ngo tubabwire ibigezweho kwa kundi handi barakora baguma bakora ndakubwira ko nta na rimwe bigera bicara ni bamwe mu bakomeje imitima y'abantu numwe mu bakomeje bariko barakora numwe mu bakomeje aguma adutangaza ku mwanya suwundi yitwa Ildephonse Comedian cyangwa nawe mwite Mr. 100,000 subscribers ubu niko dusigaye tumwita labura ko vyamaze komera ndakubona Mr. Ildephonse Comedian umeze bon urameze fresh now sha agenda sunikisha babitu nanje ndashima Ewana nuko ubu ungwasigaye kwitiranya aba professeur bigisha muri secondaire ngo niyo wamana amadoki mu mwanya wose nuko yeba urumva bijya vyerekana ko wamaze kuronka degree nanje ubu rero ko yanarose degree ndabitemberana ubu urabitembera ndabwiye ati so konksi sana kuronka agashimwe na YouTube
thank you nawe urakoze cyane aka gashimwe kavuze iki kuri wewe ga Ildephonse agashimwe kavuze ibintu binini cyane kubera ko plus ko ndose akantu mwaka urabona iyo urose diplome uba uronse amahirwe yo kubandanya ubuzima sivyo bwo gushobora kuronka uko wagura ivi bikorwa vyiwawe sivyo rero naka gashimwe bampaye aka gashimwe no kagereranya na diplome cyangwa certificate kuko ibizotuma n'abahora bakekeranya ko nashoboye bavyemera kubera ari ikivyemeza sivyo kandi n'abahora bavuga ati nimba ari amasosiyete atahora yemera ati Ildephonse ko twomwiheka ko yo dushikana ahantu bazovyemera vuba barandondera vuba cyane barakurondera Ildephonse 100,000 subscribers abantu bakukurikirana ni benshi ubuzi ugeze muri 113,000 aka gashimura karoze ka YouTube kavuye California kubatakazi neza kaje gaherekejwe niki harabavuga ngo Ildephonse araronsa amahera guma twibagira reka rindira ahubwo je muri abo bavuga uko kugira ngo ndabibuke nashaka kagashimwe barakabona kandi karimo ibintu bikomeye wiravye ngaho uribona ibana mu black man cyenye nibona harimo ikiyo cha bien nikiyo kimeze neza gisumba vyabiyo dusanzwe tumenyereye bo iki kiyo gikikuje ngaha ni silver ni nuze ni bayita ni cuivre sivyo ni cuivre silver ni argent kwa ni argent silver ni argent ego cuivre ni kindi kintu ni argent rero ngaha bana ba mama ngomba ndabacire ko muriri neza nta envelope yaje izananye n'aka kantu ko benshi bibaza ngo ariho envelope babanze babaze abaronse izi silver bose kuva muri Amerika gushika hehe nta mafaranga agendana nibi icyo bigendana gusa nururuka yatasiriketre rivuye kwa CEO wa YouTube ari gushimira ku bikorwa ukora kuba ubwa mbere wubahiriza amategeko ya YouTube kuko urashobora no kuronka ababone ibihumbi 100 nturonke kano gashimwe ni ibintu bibaho gute rero bitumwa niki YouTube ifise amategeko abiri gukora ibihangano vy'iwawe mvabwonko bisobanuye ko ata copyright broadcast yourself urumva nta copyright irimo ushiramwo hagiyemo copyright aka muwamusezeranye ubugira kabiri nuze community guidelines iyi guidelines ya community ifasha abantu gukora ibintu vyubaha society swat kutabibugwanko ikindi naco amacakubiri ibindi navyo bitandukanye ku bindi bintu ingwano ibiki gusesa amaraso n'ibindi canke ubusambanyi sivyo ivyo bita ibishego vyeruye urumva ugasanga filime zawe uri kurazikina ntizigishe societe ahubwo ziriko zibabibamo ubuhumbu rero nivyo nkina rimwe na rimwe kenshi ndiyubara nkubahiriza aya mategeko rero bakamaye barabanjije barasuzuma shene yose basanga ndera kabisa baravuga bati musaza tukaguhe ariko rero ikibazo cyabaye gira uvuga ivyo wagira uvuga ariko man jembo nukaze usiga wandikirwa na Suzanne W'IGIHUGU kandi wowe urazi ndimi nyinshi mu W'IGIHUGU utwara YouTube kumbe n'umudemu musaza n'umudemu navyo narizi siko ari cucu ni baby nazo ariko musaza karaje nta maraka guhaye ariko karaguhaye iteka cyane kuba dukurikirana benshi baranavuze ati muri biko birerekana ko Ildephonse ariko arakora mu bintu vyerekanye yuko uno muntu adasanzwe yamye aduha filme zituryohera cyane ariko vyongeye gusubiramwo amajwi ni ikintu gikomeye cyane tuvuge ko amajwi y'abakuru b'igihugu asubiramwo n'abandi bantu bakomeye ku isi ashobora kuba ari mu vyatumye abantu bakwizera cyane vyose birimo kubera ko ngomba ndaguha karorero uru rugendo nagize rwo gukina comedy uzorabe kuri channel y'uwanje naravyanditse ko handitse ngo urumva am comedian mugabo ari based kuri stand up comedy and dramatic comedy nayo mantuze ndabategurira abayanditse ama script mugabo afise icyahanura muri society sivyo ni nkina nkebura stand up comedy ndabigira
nkoresheje amajwi sivyo rero kugira ngo abantu ba mbere batangure kumenya nabanjije kugira gute kugira akantu gatandukanye n'abandi nako kamajwi rero maze kugakora baramenye bamenye izina ati dukurikirana uyu sivyo mu nyuma rero cyambashiriramo iyo dramatic comedy nayo bace babona bati roti parakaza ahubwo niyoroshye uyu munsi ndaryoherwa kubona YouTube imaye akagashimwe nuko nakurikiranwa n'abarundi gusa maze kuba international ko nashobora kuguha kano gashimwe ku barundi bonyene nabizi kuntu ino bigoye gukurikirana ama video bivanye nabo bavuga ngo amamega ntuba wabura yabuze ikiro cy'ibiharage hama ngo ucugura amamega uri kuraraba gatipe karaho ko boyi ndakene kumenya urugendo rwo muri filme ni rurerure cyane ariko ndakene kumenya ni gari Ildephonse mvise ko afise impano nacaca ni ibintu vyo gusubiramwo amajwi vyaje gute waravyutse uravuga ati ngo manigane gahere cyangwa manigane naka byo ari ibintu vyakuje mwuko cyangwa naho warabitravaye yo tonto aho rubajije ikibazo kizima wore uri wa mbere banzu nkore mu minwe ndakwishyura sasa ukuntu natanguye akagakino mbere natangwe ndi umwana akunda kuyaga akunda amateatre mbere wanashaka ndaguha ibintu bibiri bikomakomeye nahereyeko ubwa mbere natanguye gukorera amafaranga nkinishije filme narifise do yo gucapa bira bita nugucapa ndashobora kugira nkagira udukupo urabizi nacafye nk'umunkarambo ateruye nuze loketo hanyuma nkaca ndagakata neza kagaca kaguma ari akantu kagaragaruko cyashira kagakubuzo n'umuduga gutyo nkawucapa nkakata cyagira nkagakubuzo nama nifuza gukinisha dessin anime musande umuntu urafite illustration ya dessin anime kenshi araho umu acteur cyangwa atabaye umu acteur usanga aba umuntu yandika storyboard rero muri make namwe ndi umuntu akora nk'ibintu nshaka gukinisha film rero ndavuga ati reka ntangure kubirisha amafaranga ivyari ibintu bitoroshye abapeti bamwe ndabivuze nk'abaca banyibuka abo abazi ko twakuranye hariyo nk'abari hanze bo babizi twakuranye cyane cyane rero nacangira gute nagenda mvuye ahantu ku gasantere n'abako nkaja kuraba filme zisobanuye agasobanuye petit frère nkaca ndakadugana mu mutwe nkaca mfata rero itwa dukupo mwijoro nkaca mfata mu muryango nkaca shira ko agasashe uravyumva nkacana itara gita do uraribona ikoroboye ririmo mazutu hanyuma nkaca nigira hariya abantu babwira ati ni mwinjire mu rugo iwacu ni mwinjire bakicara hajya jendi ndindani mu nzu hanyuma twazimije amatara y'indani wayibonye asigaye haka kagakoroboye naca mfata rero twadukupo na cafye nkaca ufise uwundi mupetari hajya tugaca tuduhuza uku nk'abantu baje kubonana nkaca ndavyanima rero okay basore ibintu birakomeye bije bya nyabyo tugiye gukurikirana agafilme kanyako turagarutse 5 muri Be The Best Big Production ya Kuzazo uyu munsi nanjye ndididiye turaje gato filime ni China ni Shinwa baje bahuriye hano ni bande ni baduniye umva igishinwa kiraho hoje pia tawema ya taon hoje ni yobeya metre umva ukuntu tugiye gukina kano gakino tugiye gukorera ku bintu bikomeye hoje siona taon musaza wivuga ikintu kirekire kuri ibyo iriya boro kuyizana si byoroshye hoje mete yo taichi byose bisaba ko twiga taichi sibwo rero bigiye gukomera hoje ma hoje mete sana hoye taita hoye taikono sokuto byose na za sokuto turabishiramo ariko tubanza twiga control sibwo bagatanguye yewe araka yewe umusaza aripanga kuri kime posteri ni yongiyo yawe aha ya arangu metere geza ho ngaho nawe ahora musaza filime n'abanda yerekanye ukabikwa kwari umbe bariha amafaranga 220 wasanga rero ndi boss tangwe guca amahera kare musaza naratigise n'ubona ibintu bihera kure hanyuma rero bimaze kugenda uko ntangura kwiga ukuntu narakunda ibintu by'amateatre nakunda ukuntu abantu bakina filime narazikunda
hageze aho ntangura kwanariza ukuntu bagira action amafiction ibikiye ukuntu bashobora kuba bategura script nkabanza nkaraba ukuntu byose babitondetse ama image sivyo rero muri uwo mwanya ndaba inspire no kubona yuko nanje nzoca mu kiyo umunsi urizina nzoca muri televiziyo tu ariko rero ivyo muzehe n'umuntu yamanyitwararika kambwira ati rero musaza ushaka gushika kuri uriga higanate navuga tereka nkundi ishuri nta kundi bimbanze ndabireke gani bisamaze ariko maze kwanariza ukuntu subiramo tuntu twa filime hari abatipe rero tugize bacambwa ati ngoya ngo hindura utuzanire yakuza hindura utuzanire Master Jack nkabigasaba rero ko niga ryajwi rya Master Jack ryajwi rya yakuza guco kugira ngo ibintu bigende neza mu nyuma rero none ageraho ku ishuri sanga birafashije abigisha rero bobo banyibuka umwigisha wo mu Kibitoki washa arimo ariko andaze karanda umwigisha yanyigisha ibiharuro ubufindo bwa mobile urayizi azigorera ikubitwe rero ubufindo bwa mobile uwo mwigisha rero wo mu Kibitoki reka rero sinamenye yuko wewe ubwiwe yasivye ko nibaza ngo yasivye nibaza rero ko yasivye cyane rero mvuga nti reka ndabigisha naraje imbere nyine kugira ngo nigishe karikire ndabibutse ko umuntu aciye ubwenge mu ishure musaza nagize isanganya nabo wa mbere umva ko nari nciye ubwenge sasa rero ndakubita umusobeko kujya kunda gusobeka cyanaje imbere wazabanya Kibitoki kuno bavuga na mahoro yeshaka mu bisanzwe uyu munsi tuvuga nibijyanye n'agafindo ka mobile rero mu bisanzwe n'agafindo ubanza gukora ukagaca mu mizi kakagenda neza iyo bakubwiye umupieto bagaca bakubwira n'umuntu uze n'umusikiriste ujya musikiriste bagira kwikinga sivyo cyangwa umuntu uze ni moto nayo ici yihaguruka n'umupieto agahaguruka ucugereranya ucubyumva yuko ngaho bica bisaba kugira gute gukoresha ubwenge udakoresheje ubwengesha aho kabakakunaniye je rero mu bisanzwe aha nimufitine bashawe je narize kuko je narize niga kuva hari inyeshenza nizi inyeshenza naratoye muri primaire mpejeje ncangenda muri petit seminaire mu Kanyosha rero nakunda gukubita umusobeko cyane kubera ko narishigikira kugiharura igiharura nenda kizisha sako bitari byoroshe nivyari byoroshe nina Ildephonse turavye ari mu bantu basubiyemwo nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Petero ariko benshi bakaravuga ati hajya ahantu ho wamenga wamumize kabisa wamenga niwe ijwi ni kujya nyele man uko abantu rero batabimenyera urabona najye gusubiramo nyene vyakujemo gute kugira ngo umusubiremo nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero birebire kuko habaye nko kwagura umwuga urumva ko nagenda asubiramo abandi guco habayemo nko kwagura umwuga ndavuga ati ilebo yuko nsubiramo ababigisha abamafilime abiki ariko ndakeneye kushika kurundi gwego ndakeneye kuba international rero aba president nabo baba ari international ebana nta utabizi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi abazwi n'umukuru w'igihugu cyo mu Burusiya rero ndamusubiyemo nuko na Putin acamenye ndamusubiyemo nuko no muri muri Tanzania baca bamenya guco ariko cyaravuga ati muri yo cadre kandi abicishe muri domaine ya BBC mu itangazamakuru none atangura rero gukora nka radio ukibuka kantu kamera ni isa 12 n'igice ku isaha mu Rwanda no mu Burundi ni isa 12 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT ni isa 12 n'igice ku isaha iyo mu biyaga bigari kandi tumudukurikiranira ku murongo wa megabits 25 n'ibice 13 mu biyaga bigari kandi radio DC mu Rwanda na radio Kisoro FM muri Uganda kuri gahunda za radio BBC muri kumwe na Jeffero Mutagoma Frega Kwaya ku bugenzuzi reka tukomeze n'amakuru yacu n'inanga ya BBC
uriya mata y'ifyufyu mu cansi cyose kitangaza amakuru gauza milyango BBC. Urakoze mugenzi wacu, reka tugaruke mugenzi wacu tugezeho amakuru muri leta z'ubumwe za Amerika. Bwana Donald Trump aheruka gutorwa mu buryo budasanzwe, ariko yagarutse ku kintu gikomeye. Reka twumve uko abitugezaho. President Ngyumva muri Amerika mu ruzinduko karikarika cyane mu gitondo byagaragaye ko bidasanzwe kandi byubahitse, kuko benshi mu magambo yagiye agaragaza n'adasanzwe. Reka wumve umunezero afite gutorwa kwe. I'm so very happy. I'm so very happy. I love you. I love you so much. I love you. I'm proud of being the president of the United States of America. Me, Donald Trump, together we're gonna make America great again. Thank you. Thank you. Okay, so much. With Melania here, my wife, we're gonna make America great again. Wumvise ko bitari byoroshe musaza. Rero muri ubwo buryo mvuga ati n'aba president benshi ntegerezwa gushira hamwe. Rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo shobore kumutora, abantu bakurikiranye video ya mbere, nisohora video ya mbere subiramo BBC, ijwi ry'umukuru w'igihugu ntabwo ryari rimeze neza. Bisobanuye ko nagenda mwiga bukebuke. Prisco mumenyera, Prisco ngenda menya amadiskuru yiwe, Prisco ngenda ndamwumviriza, niko nagenda nishira mu kibanza ciwiwe. N'uyu mushasha rero nibize gutangaza. Haje intambwe ya mbere nayikweretse. Hayo byatanguye. Ariko uwo twibuza akantu kuri Nkurunziza. Kuri Nkurunziza, okay. Ndamukundira ibintu byinshi, sivyo? Ariko cyane cyane kuntwara miheto. N'umuntu bamwise komanda supreme. N'umuntu yarazi kuremesha intwara miheto abene gihugu mu yindi mice yose, abantu z'abategetsi akabaremesha kandi akabakosora batarinze kunyinyurana cyane. Gute rero ndibuka kanu kamwe bari mu ntuze avati barabe ikirango cy'inuze kijya kiri ku nkofero cy'intambwe, urakibona? Imari shimwe cyane, imari shimwe cyane gose. Burya rero narabonye yuko abarundi nituzi gutahura uburemere Imana yagiye idufasha kugira ngo igihugu cyacu kigende neza. Twamye dushika mu bibazo byinshi cyane, twamye turara rubunda, twamye duhura n'ibibazo bitandukanye, ugasanga abarundi birirwa baratekera bazinduka mu gatondo bagenda nk'uruzi. Ariko Imana yarakoze cyane. Uyu munsi turiruhutsa tukavuga duti ash, Imana ishimwe cyane. Nashaka rero mbariye cyane intwara miheto. Uyu munsi rero intwara miheto ni mwebwe mufashe umutekano cyane mu maboko w'igihugu cyacu. Imana ishimwe cyane. Nagomba tugaruke cyane ku kirango cy'intambwe. Urabona ico kirango kiri ngaho ku nkofero. Aho rero haca kibisiga hejuru. Nimba ari bisinga zari numa ziciye hejuru. Muri uwo mwanya uvuga ngo nwa yararavye ukuntu zamunagize ngo komera amashimana yacu n'inyoni ziravyemeje. Intwara miheto n'abantu bakomeye cyane, niteka Imana yaduhaye mu gihugu cyacu. Mwiha amashimeshi cyane. Murabona kujya rero intambwe bavuga ko ari umwami w'ishamba. Buri intambwe rero ntiyamishaka ko hariho igikoko na kimwe kimererwa nabi. Nikibabwira ati turiya sasa. Bigaca bituriya, bigatekana, bikumviriza. Wa murindi byari bifise agacerere. Rero uyu munsi intwara miheto tuzigereranya n'intambwe. Intambwe irajwe ishinga no kuraba ko ibikoko byose bitekanye. Rero n'intwara miheto z'u Burundi bame gucunga umutekano w'abene gihugu kuko nibimana yaduhaye kugira ngo tubashe kugira gute tubacungere. Niryo teka dufise. Mwikomera amashwe cyane. Mari shimwe cyane.
burya rero ndakubwire basha ibijanye na responsibility ikintu kitoroshe cyane ndakubwiye neza cyane yuko buri kintu kimwe cyose umukuru w'igihugu niwe akibazwa wamuvuga ngo umukuru w'igihugu none ivyinjira n'ibisohoka nije ndabibazwa imiti yinjiye ntasinye niyinjira kandi ikintu cyaje cyose kigenze nabi kibazwa jewe wanashaka ndakubwire nimbwa ziri mu gihugu nije ndazibazwa kuko mba niyoboye ico gihugu iyo mbwa ibitembera mu gihugu nyene n'abantu rero nabo nyene nije ndababazwa waba ukuze waba uri mutoya cyangwa uri umwana nije ndababazwa n'ibiti byose nije ndabibazwa gusa rero nimuvyitiranye kuko igiti kitamye ntabwo nca ndakibazwa kuko sinzi iyo cankiye kwamira bijya kuba bidasanzwe turabona yuko ari ibintu bifise impuhwe Ildephonse Comedia ntahora atinya ati mbega gusubiramwo bano bantu ntibishobora kungirira nabi ugasanga mvuze ibyo badashima ugasanga banyitware mu butungane cyangwa naho amategeko afashe kundi kuko abari abantu babubahwa mbega Ildephonse ageze ku gusubiramwo bino bintu niki afatira kugira ngo ntasitaza abubahwa mu gihe tuzi ko umuntu ariko aratwenza abantu abariko bongera imisi yo sino gusubiramwo gusa muri komedi zose nkina ndazirikana uwundi muntu ndazirikana uwunkurikira muri make mu kirundi nkorera ku kami ka muntu akami ka muntu kirazira kwitwaza icyo ari cyo cyose nimba ari urwanko wo mumufitiye cyangwa wowe ugize gute ngo umuharabike umukunda utamukunda ari mubi atari mubi basha si uzomukura rero kubw'ivyo ntegerezwa kugira gute gukora ibintu byose byubaka hako shira imbere ibisambura kuko wanashaka abartiste b'iburaya nibo bafite amasiroga meza ariho abona boye muri nuze mu Faransa yavuze ati un artiste est à revient du paradis no kuvuga ko aribo batuma basubira kugira agahembera keza isi yama iri mu bibazo byinshi ibibazo vy'ivyaduka ibibazo vy'ika amastress ntabura biba bisaba rero ko abo bartiste bahawe iyo ngabire bategezwa kubanza kwiyumvira ko basubira kuzana ko kayaga keza kujya rero tubahamagara ngo baze baturabe baba bashaka kuza kumviriza ko bokura kandi kayaga keza gaze carbonique bayisigaho barayidusigira tukabarungikana oxygene shata hanyuma rero kubw'ivyo jewe ndiyubara bimwe bikomeye ntegerezwa kurondera ibintu vyubaka uwavuze ayo madiscours ndavuga nk'umukuru w'igihugu kandi icyo batazi rero ndongere ndagisubiremo mu Bufaransa urabona bantuze baki banikora Canteloupe na ba Lola Gera n'abayimitateri nka jewe ndabemera cyane gose aha muri Tanzania uramuzi witwa Magufuli sivyo bajya bose n'abayimitateri ariko bama barondera ibintu bituma societe yiyubaka sugusambura igihugu nukucubaka rero muri abo kenshi babona ko nabajya bahanuze baryoherwa hanyuma bagaca bagira gute bakaza dufite ibanga rikomeye hajya n'umukuru w'igihugu ndiko ndabazi ko iyi video azoyibona twe dukora ibi kugira ngo dukundishe abene gihugu abategetsi babo nukuvuga gukundisha uburongozi abatwagwa rero kuko babatwagwa iyo tusubiyemo ibintu bagiye baravuga vy'akamaro baca bameta alekuta acavati kandi ibyo bintu shara bivuze mugabo igihe yabivuga ntibabifata nka nkama mugako yakunda bisubiyemo baca bikunda do please Lina Ildephonse Comedia bijya bintu byaragukarishije kweza naho shika ku kirimba kwa ntare ndakurayi ndakubwire nubundi nzosubirayo nubundi nzosubirayo kuko ikirato nari nambaye kijya gihe nikirasaza utafite icyizere ndafite icyizere very soon urashobora gutangara ukabonana son excellence ndayishimiye Evariste aranteye iteka ati garuka nanjye aho kamweme musubizeho kabisa nanjye ndabe ko nosubira nkatwenga nkaca ngaruka urumva rero ni ibintu bibaho rero abarundi ndabizeje ijana ku ijana kuri riteka YouTube yaneye kugira ngo ushobore kuronka ino trufe nanjye ndacabandanya kubaha bishasha muri imitation
stand up comedy inkuru zitondewe kandi ziryoshe dramatic comedy script ziryoshe zihanura kandi zubaka ikibano nzobibaha ntugire ingorane hama abakinyi bandinde ndabakunda cyane kubera iki je namye mu mutwe wiwanje namye shaka gukina ninde ndumwe nkakina igikino n'abana nkavugisha bose umbona nduko ndi totomoya ni nkuko ngakaroro ndakunda ninde ajya abagore ngo biyadukiza kireko n'umugore urabona abagabo bafite akamenyero kwa stress yatashe ibirata cyaterera haje amasogisi haje ntiyibuka mu gatondo aho yabitaye hari igihe ahamagara umugore nawe ari mu bindi acamama umviriza Pelaji nyaruka ngaha uze umereza amasogisi mbeko nayabona wayashize hehe nyaruka nawe wenyene urahamagara ukamengo nta kindi kintu mba ndiko ndakora nubone ko ndiko ndakubura none uriko urakubura rero urumva ko kagaye aho woshikira no kugomagura no guhama kofe jewaho hego mama ukubitane jewe ndaje ukubite ndabe urabona abagore rero bazi gusomborotsa intambara batazi kugwana gusa ubwenge bwabo bayisomborotsa binjira mu cumba ntabwo birirwa basohoka hariya binjiriye mu cumba cyayuga umugabo aracaza rero kirego jewe hano guhama kofu munyene no kugomagura jewe ntuvyinate kozako rabe kozako ikofe rya mbere aranyishe hewe kivagondo kira nyaguhura n'imisi aramenya umusaya hewe mukamanya n'ikigongwe bagagenda je kugoregwa muri rugo jenda no kwasagura ubunyene nkakwereka urakasagurwa n'imisi urabona iryo feke uri kuranyatatagura amakofe wanzanye kugira ngo nkubite wakivagunduwe amwirutse inyuma ndarukubise ko rero shaka winjira injira rero rusiture ko ufise inguvu ego iryo bose nawe uvuga ngo imare nike kintu twari tuvuga tavuze asha jewe nibaza ikintu twari dukeneye ko tuvuga channel yiwanje ni Ildephonse Comedian hari mikindi naco gikurikira kubibutsa nuko ubu bamaze kubibona kenshi imanza za mariage vraiment ntiwidoga izi comedy zose rero za stand up narahinduye umukenyuro ubu ndazikora mu manza za mariage unumiye mu rubanza rwa mariage nkanima nkabo muye musumu moderateur basi asha mutaha muryohewe emwe ngira ngo abamaze kubibona nibo baza kubabwira muri commentaire abamaze kuduhurira si izo manza gusa mu ma evenement atandukanye nza nateguye nditete kuko ibintu by'iwanje simfa gupromoka ndazana ibintu biteguye very soon rero nimba ufise igiteramo nimba ufise mariage nimba ufise iki anniversaire je urandondera nimero ndayiguha je sininya kuyitanga 61 98 53 25 aho uraza tugaca tuvugana akabeyi keza cyane bikaba bimeze fresh Ildephonse tugushimire nizere ko ikindi gihe nitwabahamagara muzo twita oya mugabe kindi nibagiye yo muhu we wari kuranyibagiza agakantu waka je ndababwire meshe zami gusana nk'uko bankubita kaci shaka amafaranga yo gusororera abantu bafashije sororera abantu twakinanye sivyo sororere abantu bashize kamajembe iyi kintu urabona harimo ikiyo kimeze neza je nubwo rero bampaye ikiyo ndafise ikiyo nirabamwe muhira oya si ikigusi yimiri wari wapi rero nawe iki cyose gikikujwe na arija kandi arija ngo ibura yirazimvye nibarabi California umuntu yegereye California agire umukomisiyoneri akantwarire bakangurire hanyuma ndungikira amahera duserebure none kinda kigumiza mu biraho bigende gute ibi urabifise uyu ndabifise nari kujya kugitora muri Kenya ariko ubu byarahindutse nababwiye ati muri Kenya sishobora kurona uranyibukije
ni na Ildephonse yadore gukora ikiganiro yavuze ati Jeff entreprise y'umugore n'abana babiri ati nta tike y'indege nturira ngo ngeye ngo gutora kano gashimwe tibarashaka bakagumana ubu kagushikiriye gute ga Ildephonse directeur nababwiye nanje ndabasigurira muri YouTube I'm headmaster of family di directeur familial urabizi ajya ni company mu none ugasiga company wowe uragiye utekera amatike amahera yiwawe hanyuma uyoronere mu nzira nze gutora ikintu kitazananye amahera oya nababwiye ati nimba mushaka kukima rero uburundi murabuzi iraba kwikarata ndonda bihugu hanyuma murondera ukuru mu kirungika ngo yawe ngo ratubwire ngo agence ngo vyoshikira ko iyo kuriye tuyirungike nace nababwiye ati rindi ndababarira mu minsi mike nace ndo nka agence yitwa Cargo iri nuko tubavugiye aga publicité ariko ashikiye muri nuze muri Asiatique nagitoya mu Burundi nyene nagitoye mu Burundi muri Asiatique ndashika ikintu cyambere natanga navuga ati kugira ndabe sisangiye kuriye bo babitekuruye reka ndabitekururire hajya akiya Mungu nkaba nasanzemo namba ibi karatasi nakanuze karahombe nagataye uwe tiketi wakabitse zana turara wantacu kari mutuntu imbara umuti w'imbeba ngabarazi ko twe dutunze imbeba naka undabire vrema mugabo ni sapa dry nako kuguma mvuga kingira iki kintu sivyo nibi bandungikanye vyonye nibarabe rero canshikiriye bavuze ngo nce nkora amanuze nce nkora video iyi ni wawe barayibonye nanje narashizeko rero nivyashikiriye nibarabera umuntu wo muri California umukomisiyoneri anyaruke andonderera isoko agashikane hariya hanyuma bakigure bazogiha abantu bazofuta ibigusa Ildephonse ndagushimira nzero ko n'ikindi gihe twabagara byo twita urakoze cyane ntugira ingorane ndi available reka ndamushimire Diego ni wakoze bishoboka byose ngo ano masanamu abandanya bashikira kuri micro juste gale kid rumor from Morris nabwira tumukama abandi ndiri biza byose byo kumufuko no kumubiri bye bye ciao hasta la vista urakubita umukubito kubita none kwa kuri ahandi